Вы 72-й, я 70-й. Пуск! Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri mpande zino z'isi. Kaze muri ano makuru atuye kubabwira amakuru avuga ku isi muri kano kanya. Amakuru no munsi rero turaza kubabwira amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse turabwira n'avugwa mu Burusiya muri forum Perezida Vladimir Putin yagirishije ku munsi w'ejo abadandaza. Turabwira n'avugwa muri Ukraine Kyiv, aho abategetsi batandukanye bariko baragendera kino gihugu. Turabwira n'avugwa muri Amerika, ndetse turabwira n'avugwa mu Buhinde, bidukunde turabwira n'avugwa ku mugabane wa Afrika. Kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bakunze bahire, twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe kugira ngo muze murakurikirana amakuru n'ibiganiro bica kuri channel yacu, na cyane kuza turaba amakuru atoje neza kandi yizeye. Kaze rero muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko twababwiye tugiye kuyahera mu karere ka Donbas region, hasanzwe ariko arabera intambara, ariko arabera imigwano ikomeye cyane gose mu mezi ane neza agiye kurumana muri iminsi mikeya. Intambara iriko iraba ihuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine, muco Uburusiya bwise special operation bwatanguje mu gihugu cya Ukraine. Intambara rero ikaba ubu yagiye gukomera cyane gose mu karere ka Donbas region, aho Uburusiya ubu bwabanje gufokasinga ku karere ka Donbas region konyene, aho Uburusiya rero ugomba kubanza gufata kano gace ka Donbas region. Ha rero nta ubizi neza, abantu bose kurikirana iby'intambara ndetse n'abashakashatsi hinga mu by'intambara bose nta numwe kugeza uno munsi ashobora kubwira ikizokurikira inyuma y'Uburusiya gufata kano gace ka Donbas region. Rero umuntu wese ashobora kwiyumvira ko Uburusiya buzohagarikira ngaha canke yakiyumvira ko Uburusiya buzobandanya, ariko rero ibi n'amayobera ya Perezida Vladimir Putin, kuko atawushobora kumenya ibiri mu mutwe wiwe ko azobandanya zero ntambara. Turabandanya rero tubabwira ibiriko biraba muri kano karere ka Donbas region, na cyane mu gace ka Severodonetsk, aho imigwano ikomeye kuri uno munsi. Imigwano rero yakomeye cyane gose, yongeye gukomera cyane gose mu karere ka Severodonetsk, nyuma yaho Uburusiya buciriye ibiraro byose bishika muri kano gace ka Donbas region uvuye mu ntara ya Kyiv. Intara ya Kyiv ni intara igira kabiri uvuye ku mugwa mukuru Kyiv. Iyi ntara rero akaba ariyo uvamo winjira mu karere ka Donbas region. Akarere ka Donbas region nako gasanzwe kagizwe n'intara zine. Intara nkuru zo muri kano karere ka Donbas region akaba ari intara ya Mariupol, nayo imaze kugwa mu minwe y'Uburusiya, ndetse n'intara ya Crimea nayo nyene isanzwe iri mu minwe y'Uburusiya kuva mu 2014. N'izi ntara za Luhansk na Donetsk Republican zisigaye ziriko ziragwanirwamwo intambara zirakomeye cyane gose. Wewe intambara ikaba zisigaye mu karere ka Severodonetsk, aha rero n'agace gahana umupaka gahana urubibe n'intara ka Kyiv. Kano gace akaba ariko gakomeye mu migwano, aho bivugwa ko nibura ngo hari abasirikare b'abanya Ukraine bashika ku 5,000 bakiri muri kano karere. Aba rero akaba aribo bariko baragwana n'igisirikare cy'Uburusiya. Igisirikare cy'Uburusiya gisanzwe caragwije abasirikare babo muri kano gace, aho rero umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine ku munsi w'ejo yamenyesheje ko ngo abasirikare b'Uburusiya bari muri kano karere ngo baruta inshuro 10 abasirikare ba Ukraine bari muri kano karere. Ubu rero umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine akaba ariko arasaba ibigwanisho, asaba afasha ko bugerageza uburyo bwose bashikinira ibigwanisho, na cyane n'ibigwanisho. Yavuze ko ibigwanisho abasirikare b'Uburusiya bafise ngo navyo ari nk'inshuro 10 uganije n'ibigwanisho abasirikare ba Ukraine bafise bari muri kano karere. No kuvuga rero ngo niba hari 5,000 by'abasirikare b'abanya Ukraine, aho bahari ibihumbi 50 by'abasirikare b'Abarusiya, urumva ko ari benshi cyane gose. Kandi igisirikare cy'Uburusiya avantage gifise nuko rimwe na rimwe gikoresha indege za gisirikare iyo bikenewe. Abasirikare nabo ba Ukraine bakaba badafise indege za gisirikare. Ariko rero hari inkuru nziza mugumwe ngaha muri aya makuru turabwira inkuru nziza ku gihugu cya Ukraine. Abasirikare rero bari muri kano gace bamenyesha ko batarota bashira amaboko hasi, bamanika amaboko nk'uko babisabwe n'Uburusiya. Umuvugizi nyene w'igisirikare yamenyesheje ko abasirikare ba Ukraine bari muri kano karere bihagaze ko bakomeje no munsi, bakomeje intambara zikomeye cyane gose, aho umunsi umwe bari bahawe n'igisirikare cy'Uburusiya ko bamanitse amaboko ngo bashibigwanisho hasi warangiye. Rero intambara zikaba zongeye zirakomera cyane gose muri kano karere, aho imyotsi myinshi cyane gose iboneka mu gace k'amahinguriro ko muri kano karere ka Donbas region, ariko harabera imigwano ikomeye cyane gose
n'igisirikare ca Ukraine. Igisirikare ca Ukraine rero kikaba kivuga ko kitarota gishira ibigwanisho hasi ngo kimanike amaboko nk'uko casabwe n'Uburusiya, kikaba ciyemeje kugwana gushika ku munota wa nyuma. Rero umuvugizi akamishije asaba abashigikiye igihugu ca Ukraine ko okwihutisha kuraba ukuntu ibigwanisho byashikira, cyane cyane bakaba bavuga ko muri naho ibiraro byose Uburusiya bwabomoye ko bashobora gukoresha ubwato. Ku munsi w'ejo nyene harabonetse ubwato butoya, utuboti dutoya tw'igisirikare ca Ukraine duca muri aha hantu habomowe ibiraro, dugerageza gushira ibindi bigwanisho no gushira renfort abasirikare b'abanya Ukraine basanzwe bari muri kano karere. Tubutse ko kano karere rero kano gace rero intambara ziko ziraberamo ko ariko gace ka nyuma Uburusiya nibwamara kugafata akarere ka Donbas region kose muri rusangi Uburusiya buzaba bumaze kugafata. Aho rero ariho abantu biyumvira rero ikizoca gikurikiraho niba Uburusiya buzoca butandukira gutera izindi ntara canke Uburusiya buzoca buzibira kano karere buvuga ati intambara igarukira hano, nk'uko Uburusiya bwatanguye intambara buvuga ko bugiye gukingira abantu muri kano karere basanzwe bavuga ururimi rw'ikirusiya, abo bavuga ko bariko ragirirwa ihonyabwoko n'abanazi. Abanazi rero bakaba ari abasirikare ba Zelensky na Zelensky ubwiwe, ariko Uburusiya buvuga. Turabandanya n'ano makuru tugiye kubabwira rero inkuru nziza ku gihugu ca Ukraine ndetse n'ivyo Perezida Vladimir Zelensky yemerewe uno munsi. Ni muri aya makuru. Inkuru nziza rero ku gihugu ca Ukraine, ariko twabwira inkuru nziza ku gihugu ca Ukraine tubanze twabwire ivy'urugendo uno munsi Perezida Zelensky nyene yagize. Uno munsi Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yagize urugendo rutunguranye, urugendo rwa giturumbuka, akaba yarugize mu karere mu gace ka Odessa. Tubutse ko ari urugendo rugira kabiri agize inyuma y'umugwa mukuru Kyiv kuva intambara zagakomera. Urugendo rundi yari yarugize nyene muri intara ya Kyiv, unaho rero yagende intara ya Odessa. Intara ya Odessa akaba yagiye aho yasanze abasirikare nyene bari kuri tere bategereje ko boterwa bagatabara, aho yabashimiye ndetse abaha imidari ababwira ko ngo Ukraine n'abanya-Ukraine muri rusangi bashigikiye ibikorwa vya Kyiv abasirikare bariko barakora, ngo bakomere cane gose kuko ngo impera n'impera bazokwambikwa imidari y'imyaka ngo bamara gutsinda urugamba, ngo kandi barashigikiwe n'amakungu nko nyuma yabo, ngo bakomere ngo ntibacike intege nk'uko berekanye ko ari abagabo b'ukuri ngo n'abadamu b'ukuri mu kurinda igihugu cyabo, ngo abasirikare bakomere. Akaba rero yarigiye kubatera intege, akaba yatanze n'imidari ku basirikare batari bake bari muri kano karere ka Odessa. Turabandanya n'ano makuru rero tubabwira ijyanye makuru avugwa muri kano gace ka Ukraine. Inyuma rero yaho umushikiranganji wa mbere agiye kwishura kabiri kandi kino gisagara ca Kyiv, Johnson Bolton akaba yamenyesheje ko Ubwongereza bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bushikire igihugu ca Ukraine, ndetse akaba Johnson Bolton yamenyesheje ko agiye kuvugana n'abo basanzwe bafashanya mu gushikira igihugu ca Ukraine kugira ngo gitsinde ino ntambara. Akaba amenyesha ko atankeka igihugu ca Ukraine kizotsinda intambara. Akaba rero yari muri rugendo, ndetse bikavuga ko ku munsi w'ejo yaraye muri Ukraine. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yagiyeyo inyuma yaho abandi bategetsi batari bake b'Uburayi bari bagiye muri Ukraine, harimo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ndetse hakaba harimo na kansera Olsheze w'Ubugermani. Abo bose n'abandi bategetsi benshi b'Uburayi bakaba bari bagiye muri Ukraine. Ariko rero ubutumwa buratandukanye. Perezida Emmanuel Macron asanzwe ari nawe hagarariye ubumwe bw'Uburayi yamenyesheje ko inzira abona wewe ko yo ishobora gushika kugira ngo intambara hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya ihere, ari uko boja mu biganiro, ari uko igihugu ca Ukraine cyo kwemera kikaja mu biganiro n'igihugu c'Uburusiya. Ariko rero ku rundi ruhande rwo igihugu c'Ubwongereza kikaba atari bwo ubutumwa caje kizanye na gatoya muri Ukraine. Bikaba biboneka rero ko hari ukutumva ibintu kimwe hagati y'Uburusiya nako hagati y'abategetsi b'Uburayi n'abategetsi ba Amerika n'Ubwongereza. Twibutse ko Ubwongereza butakiri mu muryango w'Uburayi, ndetse Ubwongereza rero bikaba biboneka ko hamwe na Amerika bo bafise ubundi umugambi wabo rero nawo si ubundi. Bikaba biboneka ko bo bizera ko bashobora gutsinda Uburusiya ku ntambara, ariko rero mu gihe Uburayi Emmanuel Macron w'Ubufaransa abona ko inzira y'ukuri ishika ari ibiganiro. Rero
mugenzi ukurikirana amakuru washobora kugira muri commentaire ico ubyibaza ko impamvu Amerika n'Ubwongereza bo bashira imbere intambara ariko Uburayi nabwo bugashira imbere ibiganiro. Aha mubona ko harimwo ikarata ziriko zirakinwa ndetse biboneka ko Uburayi na Amerika n'Ubwongereza batari mu nzira imwe, kuko Uburayi bwo bushika ibiganiro ariko Amerika yo n'Ubwongereza biboneka ko bashikiye intambara abo bizera ko nibaha ibigwanisho bikomeye cyane gose bakabandanya basapotinga Ukraine mu bigwanisho ko ishobora gutsinda intambara. Uburayi bwo nabwo rero uko bibona, Uburayi bwo bwizera ko ibiganiro ari byo bishobora guhagarika ino ntambara. Nahawe nawe mugenzi dukurikirana ubwico bivuze ko turabandanya nano makuru tubabwira rero ivyo Amerika nayo yacitangaza nyuma yaho Johnson Bolson amenyesheje ko bagiye kongereza inguvu mu guha ibindi bigwanisho bikomeye cyane gose igihugu ca Ukraine kugira ngo igihugu ca Ukraine gishobore gutsinda runo rugamba kirimo n'Uburusiya. Inkuru nziza tubabwiye ku gihugu ca Ukraine neza rero byari byaratevye cyane gose ngo ariko rero ivyatevye bigashika nkumbure bizogira ico bimariye igihugu ca Ukraine. Igihugu ca Ukraine kigiye kuronswa indege za gisirikare, ndetse ubu mwanya tuvuga hano makuru indege za gisirikare zikaba zamaze gupakirwa mu ndege nini cyane gose y'Abanyamerika Sea Galaxy F5 ikaba yahagurutse mu kibuga c'indege ca gisirikare ca Arizona yerekeza muri Poland, aho ibivugwa ko izova muri Pologne canke Poland ija mu gihugu ca Ukraine itwaye indege za gisirikare. Ikaba yapakiye nibura indege za gisirikare zishika 5. Indege za gisirikare rero za Mi-17 canke urudome mena Mi-17 helicopter zikaba zapakiwe zijanywe mu gihugu ca Ukraine. Izi ndege rero Amerika ikaba yari yaratevye kuziha igihugu ca Ukraine, ndetse Ukraine ikaba yari yagumye isaba ko yohabwa indege kugira ngo irinde ikirere cazo, ariko rero ibi bakaba bari baravyanse ngo kuko bishobora guteza bishobora gutuma intambara yadukira n'ibindi bice by'Uburayi, ndetse ngo bikaba byari gutuma igisirikare ca NATO ngo gitana mu mitwe n'igisirikare c'Uburusiya. Ntawuzi rero zino ndege uko zigiye gukora, kuko bavuga ko zino ndege zari gukoresha abasirikare bo muri NATO canke abasirikare b'Abanyamerika canke abasirikare b'Abanyapolonye bari basanzwe bazitanze zino ndege. Rero ubu ntibaza ko twizera ko uba ngo barigishije abasirikare b'Abanya-Ukraine bazokoresha zino ndege. Indege rero zikaba ziri mu nzira zerekeza mu gihugu ca Ukraine. Ntawuzi ko zino ndege zizoshika amahoro, na cyane cyane ko Uburusiya bumenyesha ko ibigwanisho byose byinjira mu gihugu ca Ukraine ko biba biri targeted n'amamisire y'Uburusiya. Uburusiya rero ibi navyo bikaba bwabimenye, kuko niba natwe twabimenye nuko Uburusiya bwamaze kumenya ko zino ndege zerekeje ku butaka bwa Ukraine. Indege rero zishika 5 ku muce wa mbere, n'izindi ndege nyinshi nazo ziracarindiriye kupakirwa, ariko iza mbere 5 zikaba zamaze kurizwa mu ndege C5 Galaxy, indege nini cyane gose itwara imizigo ya Amerika. Ikaba yazanye indege 5, ikaba ubu mwanya tuvuze hano makuru iri mu nzira yerekeza ku mugabane wa Ukraine, aho bitatevye ku munsi w'ejo indege 5 z'igisirikare zishobora gushikira ubutegetsi bwa Ukraine, maze igisirikare ca Ukraine gatangura kurinda ikirere caco nkuko cabisabye. Ariko rero tubuze ko Uburusiya bufise indege nyinshi cyane gose za gisirikare. Ntawuzi ko izi ndege nkeya n'ubundi zizogira ico zifashije, ariko ngo ubusa busumba akamaramaza, nkumbure zino ndege zizogira ico zifashije igihugu ca Ukraine, ariko ntawo kwizera neza ko n'ubundi bizotuma igihugu ca Ukraine gitsinda intambara. Ariko rero kuko Ukraine yarazirire cyane zino ndege, rero tuvuga ko ari inkuru nziza cyane gose kubona Amerika yifashe yemeye gutanga zino ndege za gisirikare. Zino ndege za gisirikare bikaba byizegwa ko zoba zaravuye mu bihugu n'ubundi bisanzwe byahoze muri Soviet Union, kuko zino ndege n'ubundi ni ndege n'Uburusiya busanzwe bufise zino ndege, ndetse bikaba bivugwa ko nyinshi zoba zaravuye muri Poland canke muri Pologne, uko Pologne yari yayemeye gutanga zino ndege za Mi-17 na cyane ko zifise ari nyinshi. Ikaba yari yavuze ko izoca izoguranya n'izindi ndege z'Abanyamerika. Izi ndege rero bakaba bazihisemwo Abanya-Ukraine, kuko abapiloti b'Abanya-Ukraine ngo abo bazizi kuzigendesha, kubera n'izo ndege bari basanzwe bagendesha bakiri muri Soviet Union. Tubibuze ko abapiloti benshi b'indege ba Ukraine nabo bari basanzwe n'ubundi ari abasirikare b'Uburusiya, mu gihe igihugu ca Ukraine kitari bwikukire ngo kive ku Burusiya.
rero izo ndege zikaba ziri mu nzira twibutse ko izo ndege Perezida Zelensky yazirira inshuro nyinshi cyane rwose rero reka turindire turabe izo ndege zizokora turabandanya n'ano makuru yacu tuve ngaha rero muri Ukraine dusimbire hakurya mu Burusiya rero ku munsi w'ejo Perezida Vladimir Putin yaragirishije dandaza akaba yihuza abadandaza bakuru bo muri kariya karere yaba mu bihugu byose bicuditse n'Uburusiya ndetse n'abadandaza bakuru b'igihugu cy'Uburusiya rero Perezida Vladimir Putin mu ijambo rirerire cyane rwose ryamaze hafi iminota 45 ari wenyene ariko aravuga atamuciriyemo akaba yamenyesheje ibintu byinshi cyane rwose ndetse akaba ariko yagarutse ku kwataka Uburusiya na kwataka Uburayi na Amerika ndetse muri rusange n'igihugu ca Ukraine akaba rero yatanguye avuga ko ngo avuga ku byo ibihano bafatiwe ndetse atangwa kuvuga yavuze no ku by'umutekano avuga no ku by'ubutunzi rero Perezida Vladimir Putin yamenyesheje ko ubutunzi bw'Uburusiya bwifashe neza inyuma y'ibihano byinshi cyane rwose Uburusiya bwafatiwe ati badufata ibihano bari bizeye ko ubutunzi bwacu bugiye gusenyuka ko tugiye kubura ndetse amahera yo guhemba abakozi tugiye kubura byinshi cyane rwose amenyesha byinshi maze rero arangira avuga ati ariko ibi byose byabaye gusa ahubwo byatwigishije kumenya gutunganya ibyacu neza ati ubu twaratunganije ndetse n'ukuntu amabanki akora neza cyane rwose inyuma yo kuvavanura n'abanyamahanga ati rero ubu amabanki yacu akora neza nta muntu abura amafaranga ati abakozi bahembwa ku gihe yongera avuga kandi ko ubutunzi bw'Uburusiya bufashe neza uganije n'ubutunzi bw'Uburayi ndetse yamenyesheje ko ibihano Uburayi bwafatiye igihugu cya Ukraine ko ari biriko biragira ko ingaruka ndetse yamenyesheje ko Uburayi ngo muri uyu mwaka n'umwaka uza bushobora guhomba amamiliyaridi arenga 55 ndetse akavuga ko ubutunzi bw'Uburayi bugiye gusenyuka cyane rwose ngo bitangaje kurusha uko ubutunzi bw'Uburusiya buzosenyuka akavuze ko ngo Amerika yahenze cyane rwose abategetsi bo mu Burayi baja nabwo ngo ndetse akamenyesheje kandi ko na Amerika ubutunzi bwabo nabwo nyine bugiye gusenyuka ngo Amerika ngo yigize nk'ihigwamana ngo yibaza ko ubutunzi bwabo ari bwonyine bushobora guhagarara ku isi bugatera ubwo bisi yose ngo ariko siko bizama Perezida Vladimir Putin akamenyesheje ngo imyaka n'imyaka ngo Amerika yarigize ikimana cy'isi ngo ariko rero ngo bibagira ko ngo uko imyaka igenda ariko ibintu bigenda birahinduka ngo ko hariho abavuka ubu ngo hariho n'abasaza ngo bavuka babandanya bavuka ngo rero Amerika yibagiye ko hari ibindi bihugu biriko birazamuka mu butunzi ngo yibwira ko n'ubu ngo ari igifise ijambo yonyene ku isi ngo ishobora gutera ubwoba uwo igomvye wese ngo ndetse ishobora gufata ibihano uwo igomvye wese ngo baze ibihano bikamugira ko ingaruka ngo akarorero biraboneka ko ngo twari twerekanye akarorero ko ibihano badufatiye ko atangaruka na niniya cyane rwose zigeze zitugira kurusha izo zabagize ko ahavuga ati twebwe inflation canke iduga ry'ibiciro ngo riri ku bice 7% ngo mu gihe muri Amerika ngo iduga ry'ibiciro ngo riri ku bice ngo hafi 50 ngo kwijana urumva rero ko ngo twebwe ngo ibice 7% ngo ni bitoya cyane rwose ngo mu Burayi ngo ibihugu bimwe ngo biracagwana ngo ariko ngo iduga ry'ibiciro ngo rigeze kuzamuka ngo ku bice ngo 25% ngo kuduga ngo ariko twebwe turacari ku bice 7% ngo murumva rero ko nubwo ngo twebwe ngo bafashe ngo bavuga ngo amafaranga yacu ngo yafatiye mu bigega byabo ngo ibyo byose naco byamaze ngo twebwe ubutunzi bwacu bandanya bukomera ngo ama business yacu barahagaze neza ngo ifaranga ryacu gifashe neza ngo amafaranga yabo yataye agaciro ngo twebwe ifaranga ryacu ryagumye riduga ndetse akavuga ko banki nkuru yifashe neza ndetse avangwa n'abasaba ingurane zo mu zabukuru ngo bagiye gutangura kuza barazironswa ngo mu mwaka uza ngo izo ngurane zikaba zotangwa ngo leta yiwe ya Moscow ikaba yateganije ngo hafi imiliyaridi ngo zishika 30 z'amarubo ngo zo guha ingurane z'amafaranga ku bantu bageze mu zabukuru ndetse no guha ingurane abatangura ama business mashasha kugira ngo bose bashikare kubaho mu mutuzo ibi akaba bivuze ku munsi w'ejo aho yari
yuguruye kino kiganiro ca forum ihuza abadandaza akaba yavuze amajambo menshi cyane gose ariko mu ijambo rirerire gose yavuze yakaba yariko yataka Uburayi ndetse akaba yataka n'abanyamerika ababwira ko abanyamerika bihenda cyane gose ko aribo bagitwara isi ngo ariko bibagiye ko hari ibindi bihugu biriko biraduga biriko biratera imbere ngo ndetse ngo bazotangara ngo babonye basigaye inyuma y'abandi bose ngo na cyane cyane ko bashishikara bakomeza gufata ingingo zataye igihe ngo ingingo zitakijanye n'izikinjana ca 2021 tugezemo ngo baribeshe cyane rero hongera ikindi kintu yagarutse ko Perezida Vladimir Putin yagarutse ku by'ubuzima bwiwe ahavuga ngo ibinyamakuru byo mu Burayi n'ibinyamakuru ngo byo mu burengerazuba bw'isi ngo byirirwa biratanga amakuru atariyo ngo ku magara yiwe ngo bavuga ngo ngiye gupfa ngo ariko rero ngo ndababwire ngo ndabamenyeshe ko ngo ibyo byose ari gushikuza ngo ntaho ngiye kuja ngo ndakomeye ngo nzogenda igihe Imana yateguye ngo izo ni propaganda zabo ngo bavuga ibi ngo bakavuga biriya ngo ariko rero ngo ibyo byose ntacyo bitwaye ngo twebwe dushishikajwe n'ibyo turiko turakora ibijanye n'intambara iriko iraba ihuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine ibi byo Perezida Vladimir Putin nubwo yavuze umwanya muniniya navyo yigeze bigaruka ko yavuze ko gusa ngo special operation iriko irabera ngo ku butaka bwa Ukraine ngo irabandanya ngo gushika ishitse ku ntumbero nta bindi birebire yigeze avuga kuri iyi ntambara iriko ihuza Uburusiya n'igihugu ca Ukraine turabandanya rero tubabwira n'ano makuru nyene avugwa muri kano gace. Inyuma rero yaho Perezida Vladimir Putin abwiye ivyo abategetsi bari muri nama rero benshi barashikirije ivyifuzo vyabo bashikiriza Perezida Vladimir Putin ivyo bifuza ko bokora kugira ngo bashishikare bakomeze gutunza cyane abaserukiye abadandaza ariko rero Perezida Vladimir Putin muri nama ikibandanya yavuze ko ibibazo byose bafise bazorangiza ino nama bimaze gutorega umuti tukibandanye rero n'ivyo intambara rero iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya uno munsi abasirikare babiri bandi berekanwe b'abanyamerika bafatiwe mu ntambara muri Ukraine abasirikare rero bakaba nabo biteze gucirirwa urubanza atabuzi ko bazocirirwa urubanza rwo kwicwa nk'uko abandi basirikare umwe w'Ubufaransa n'Ubwongereza bamaze gufatwa nabo baciriwe urubanza rwo gupfa aba rero nabo bakaba barafashwe bafatiwe ku rugamba imiryango yabo yari imaze iminsi imenyesha ko itakifise contact nabo aba masenari bari bagiye gufasha muri Ukraine b'abanyamerika babiri bakaba rero barafashwe n'igisirikare c'Urusiya ukaba bafungiwe mu Rusiya bakaba rero barindiriye gucirirwa urubanza no musi berekanwe kuri televiziyo nkuru y'igihugu amasanamu yabo ndetse barabahana kanya ko gutelefona abiwabo ariko biboneka ko bari bacunzwe cyane gose aho rero ngo bazoshikanwa imbere y'ubutungane bagacirirwa urubanza nta wizeye ko bazoshobora gucirirwa urubanza ruzima na cyane cyane uburakari igihugu c'Uburusiya gifitiye abanyamerika rero ni ivyo kwizera nuko abantu basirikare n'ubundi nabo bazohava bacirirwa urubanza rwo gupfa turabandanya n'andi makuru rero tuje tuva muri kano karere dusimire ku mugabane wa Amerika tubabwire uko zifashe. Dusimbire ku mugabane wa Amerika nko tubabwiye ku mugabane wa Amerika rero uno munsi umunsi w'ibirori umunsi uryoshye cyane gose kuri Perezida wa Amerika Perezida Joe Biden ariko rero nta kaburi impunzi bino birori ntibyarangiye neza nk'uko Perezida Biden yari yabiteguye ibirori rero uno munsi Perezida Biden yarayimo ndetse akaba yabigiriye mu gace yasanze avukamo ka Delaware ibirori rero byari byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 45 Perezida Biden amaze yubakanye na Jill Biden ari ibirori bikaba uko byari byateguwe hakaba hariho urugendo rw'amakinga Perezida Biden nawe akaba yari yambaye ikabutura ndetse n'agapira keza ka siporo n'ibirato byiza bya siporo nyene n'agakinga keza ka siporo nk'umukuru w'igihugu rero ariko aragenda muri bino birori yasamaye cyane gose ariko aragendesha ikinga aho yagenda aramutsa abantu bari bakikuje amabarabara barorera ukuntu Perezida wa Amerika agendesha ikinga Perezida rero Biden niba habaye gusamara gatoya yakasikorosi agakinga kaba kamugize hasi kamugaritse hasi rero yumvikana mu majwi havuga ngo ndacakomeye maze rero murabizi ko Perezida wa Amerika agenda afise abasirikare benshi cyane gose na cyane the Secret Service baba bamucungereye bacerewe banyaruka
barazibira ako gace ntababonye neza neza uko byagenze ariko amafoto yashizwe hanze kuri social media nkuko mubibona kano ka video natwe twashizeho uko niko byagenze aho perezida rero Biden ariko aragenda n'ikinga maze ikinga ari mu kubita hasi hakaba bitabonekanye byose neza kuko aba secret service bacibabuza abakamera kubandanya bakamera ariko perezida Biden yumvikanye avuga ari hasi avuga ko akomeye ataco yabaye na cyane ko atari kariukanga cyane gose rero ariko rero uku niko ibirori vyiwe byo guhimbaza umunsi mukuru byarangiye inyuma yuko aguye hasi bikaba byahise bihagarara ngaho baciye bamutwara batasuye kumwemerera ko asubira kugendera kuri kano gakinga baciye bamuriza imodokari kugira ngo baze kuraba ko amagara yiwe yifashe neza Biden rero akaba yari yaryohewe muri bino birori yarasanzwe himbaza isabukuru y'imyaka 45 uyu musaza agize ubukwe urumva rero ko byari biryoshe naho byarangijwe n'agasha kuko perezida wa Amerika yikubise hasi agakinga kamugize hasi ariko rero nta usangira n'ubutabega kano gakinga nako kamwibukije ko n'abakiri bato kabatura hasi nawe yari umusaza katari kugenda kamuretse turabandanya n'amakuru yacu karagaciyemo. Amakuru yacu rero tugiye kwibandaniza ku mugabane wa Aziya ndetse neza amakuru twadushitse mu gihugu c'Ubuhinde rero hamaze imisi akajagari gakomeye cyane gose ku bukene bwo kubura akazi abajene benshi cyane gose tubuze w'igihugu c'Ubuhinde ari igihugu gifise abantu benshi cyane gose kuri iyi si gifise gikurikira igihugu c'Ubushinwa mu kugira abantu benshi rero bakaba bashomereye rero hariho programa y'igihugu c'Ubuhinde yo kuba yuko buri mwaka kiza kinjiza abasirikare abajene batagira akazi mu gisirikare kizo kinjiza abajene benshi rero muri umwaka rero bikaba byateye akajagari aho benshi cyane gose babuze ndetse n'abarose bakaba bahawe gusa kuzokora imyaka 4 bagaca bavanwamwo rero muri iyi minsi ariko haraba akajagari gakomeye imyerekano mu ma state yatandukanye mu ntara zitandukanye hari imyerekano ikomeye cyane aho amamodoka n'amazu yaturiwe rero ku munsi nkuko mubona kuri amasanamu uno munsi itrene y'igisirikare c'Ubuhinde ikaba yaturiwe no gwaruka gwari mu myerekano ikomeye cyane yo gushabura kubona batarose akazi rero bikaba bavuga ngo kuba batakazi bafise n'ubundi nta n'ubuzima bafise muri cyo bituma bashobora gukora ibyo byose ngo yaba no kwicwa ngo ntaco bacera kuko n'ubundi inzara irabishe bano rero abahinde bari mu myerekano bakaba bashwiragijwe n'amasasu y'igisirikare cyahise kirasa amasasu ndetse amasasu yica ikaba umwe mu bari mu myerekano yapfuye abandi benshi barakomereka nkuko mubibona rero abari mu myerekano baturiye imodoka nyinshi baturira n'itrene ya gisirikare ndetse bonona n'ibintu byinshi cyane gose muri imyerekano imyerekano yose akaba ari uko bashaka akazi atakindi ubuziro bukaba bwabuze ubuziro bukaba busigaye ari bibazo muri kino gihugu na cyane gisanzwe gifise abantu benshi cyane gose aho kino gihugu abatunzi ari bake abakene bakaba ari benshi cyane gose nubwo kino gihugu gifatwa nk'igihugu gitunze ariko kubera ubwishi bw'abantu batuye muri kino gihugu basanzwe nabo bafise abakene benshi cyane gose rero nkuko mubibona niko bifashe mu gihugu c'Ubuhinde turabandanya n'ayandi makuru avugwa ku yindi migabane. Tuvuye ku mugabane w'Ubuhinde rero tugaruke ku mugabane wa Afrika amakuru yo ku mugabane wa Afrika reka tuyahere mu gihugu ca Kenya bariko bitegura amatora azoba ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani ivyo amatora kabishushe mu gihugu ca Kenya aho rero abahiganwa bariko bagerageza kurondera amajwi y'abazotora itariki 9 z'ukwezi k'umunani abahiganwa rero bakuru bakaba ari babiri hakaba ari uwitwa Raila Odinga ndetse n'uwitwa William Samuel Ruto abari akaba ari bo bakandida babiri bakomeye cyane gose muri aya matora mu gihugu ca Kenya ndetse umwe akaba muri bo uko byagenda kose ariwe azovamwo uzotsinda ano matora naho hariho abandi bakandida b'indi migambwe ariko rero abakandida bakuru n'ababiri ni Samuel William Ruto asanzwe acegera cy'umukuru w'igihugu muri kino gihe ndetse yari yarijejwe na perezida Uhuru Kenyatta asanzwe bafashanya kurongora ko iyo mushikiye muri kino gihe akatsinda amatora nawe agatwara imyaka 10 nk'iyo Uhuru Kenyatta agiye gukukuruka azobagize ariko rero iyi myaka ya nyuma harabaye kutumvikana hagati ya William Ruto na perezida Uhuru Kenyatta bose biwe rero akaba atigeze ashaka ndetse no kumushigikira na gato ahubwo aho
no kutamushigikira kurimo yaciye aza gushigikira umukandida yasanzwe ari umukeba wabo ubu nawe rero akaba ari uyu Raila Odinga ndetse nkuko muri politiki bavuga ngo nta mugenzi w'ibihe byose ndetse nta n'umwasi w'ibihe byose nawe arazi rero ko Uhuru Kenyatta yoshigikira uyu Raila Odinga ubu rero Uhuru Kenyatta ashigikiye Raila Odinga Raila Odinga nawe akaba ahagarariye umugwi bita Azimio la Umoja canke coalition yitwa Azimio la Umoja mu gihe William Samuel Ruto nawe ahagarariye ico bita Kenya Kwanza umugwi bita Kenya Kwanza canke coalition yitwa Kenya Kwanza rero aba imigwi ibiri umwe uko vyogenda kose akaba ari we azotsinda amatora uko biboneka muri kino gihe bavuga ko Raila Odinga ari we yafise amachance menshi yo kuyatsinda mu gihe mu minsi heze William Ruto ari we yavuga ko afise amachance menshi yo kuyatsinda ariko rero n'ubundi bagenda bari hafi na hafi ntabwo bagenda basigana cane gose umwe muri aba ashobora kuyatsinda ariko rero hariho uyundi munyapolitiki ariko aravuga cyane gose ari mu matora nawe azokwitoza ubu nawe rero n'uwitwa Wajakaya rero igituma ariko aravuga cyane gose na cyane ugaruka muri Kenya Wajakaya manifesto yiwe canke ivyo ashira imbere mu kugira ngo bamutore nuko wewe yemera ko ikintu ca mbere azishira imbere ari urumogi ko azoreka urumogi mu gihugu butaka bwa Kenya rukaye mu kumugaragaro ndetse akavuga ko amadeni igihugu ca Kenya gifise azoyariha mu rumogi akaba rero amenyesha ko niba amutora ikintu ca mbere itegeko rya mbere azotora ari uko yemeza ko igihugu ca Kenya kirima urumogi ku mugaragaro ndetse ikarushora akavuga ko azokwemera n'abantu ndetse kurunywa ikindi amenyesha ngo nuko runo rumogi ngo ruzozana amahera menshi ngo kandi rugakoreshwa mu gukora imiti ngo n'abarunywa nabo bakazokwemererwa kurunywa ku mugaragaro ibi rero nibyo bituma ariko aravuga cyane gose mu nyamakuru ndetse ugwaruka abamukurikira be cyane gose akarugwaruka akaba arakunze kugira kwiyamamaza ko yakunze kugira ahari ugwaruka ndetse mu bubare n'ahandi hakunze ko ugwaruka akaba ndetse ikindi yamenyesheje ngo mu kwinjira muri State House mu ngoro y'umukuru w'igihugu ntiyatsinda amatora ko ngo bazokwinjira guhera ku irembo bari kuba mu rumogi gushika zo ariko arabera ibirori ngo kugira ngo birukane amajetani ngo mu gihugu ca Kenya kuko amajetani atinya urumogi nawe bizi ko ibi ari byo kuko amajetani atinya urumogi rero ubu Wajakaya ariko aravuga cyane akaba asanzwe Wajakaya ari umuroya canke umushingwa umuavoka yize cyane gose afise impamyabushobozi nyinshi cyane gose yize muri Amerika yiga muri Europe ndetse akaba yaratanguriye amashuri we muri Kenya akaba rero hari no mu ashingwa manza mpuzamakungu yemerewe ashobora kuja kuburanira abantu muri Amerika canke ku mugabane w'Uburayi urumva ko n'umushingwa manza akomeye cyane gose rero akaba ari we ariko ritoza yashira imbere urumogi muri Kenya ibere bikaba byo bitumwa avugwa nga cyane gose ariko rero nubwo biboneka ko gwaruka rumukurikiye akubwishi nta mahirwe byo kuri afise yuko yotsinda aya matora uko bikose kuri zogenda kose Samuel William Ruto no Raila Odinga umwe muri bo niwe azotsinda aya matora uko byagenda kose amatora yakaba azoba ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani tukazaguma tubikurikirana hafi tubabwira uko amatora azogenda niyanaba ndetse n'abazoba bayatsinze n'ibizova mu matora tuzoguma tubikurikiranira hafi turabandanya rero n'ano makuru yo ku mugabane wa Afurika. Tuva muri Kenya rero dusimbire muri Kongo gatoya aho ariko haravugwa amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu ca Kongo n'umuhari M23 uyobowe na General Makenga hari rero M23 ukaba warasubiye gutera ubutaka bwa Kongo ndetse ubu umuhari M23 ukaba ugenzura agace ka Bunagana aka gace ka Bunagana rero kakaba aragace kari ku rubibe aho bihana Kongo ihana rubibe n'igihugu ca Uganda ndetse n'igihugu c'u Rwanda igihugu ca Kongo rero kibandanya giriza igihugu cy'u Rwanda ko igihugu cy'u Rwanda arico gishikiye umuhare M23 ndetse ikavuga ko igisirikare cya Kongo cyo kivuga ko abasirikare
u Rwanda nabo bari kurwana bari gufashanya n'umuhari wa M23. Twibutse ko kuri uyu wa gatanu heze umusirikare umwe wa Kongo yararashwe yishwe n'igipolisi cy'u Rwanda. Umusirikare bikavuga ko ngo yoba mu gice ca Goma yoba yinjiye ku butaka bw'u Rwanda agenda ararasa, aho yakomerekeje nawe abapolisi b'u Rwanda, maze rero abapolisi b'u Rwanda bahita baramurasa uwo musirikare arapfa. Ariko rero ibi u Rwanda rumenyesha ko ari umusirikare wa Kongo yasomborokeje ibingo, kandi u Rwanda rwararogrese kubona yarahise apfa uwo musirikare ngo bashaka kumuhagarika. Ariko rero kuba atakundi ngo byari kugenda, ariko ararasa afise inkoho ngo bagomba gukoresha inkoho maze arapfa. Rero ubu ngo mu Kinshasa Perezida Tshisekedi ngo yoba ariko agirana ibiganiro bikomeye n'abasirikare bakuru ndetse n'abandi bose abanyepolitiki begwa n'ivya politiki ya Kongo, maze rero ngo bakaba bimaze kuva muri bino bamaze kumvikana ngo byo bari uko ngo baba bagiye kugiranira ibiganiro na leta y'u Rwanda ngo kugira ngo barabe ukuntu umuhari M23 wahagarikwa canke ushigwe amasezerano ya Nairobi ashigwe mu ngiro, ngo kugira ngo umuhari ushigwe mu gisirikare ca Kongo ndetse abanyepolitike baje muri leta ya Kongo. Ariko rero ibi bitaraba, Perezida Uhuru Kenyatta asanzwe ubu ari we chairman wa East African Community akaba yamenyesheje ko abasirikare ba East Africa bagomba kuja muri Kongo byanka zakunda kugira ngo batabare igihugu ca Kongo kugira ngo izi ntambara ntizibandanye gukomera. Akaba yamenyesheje ko ku nama iza kuba uno munsi ku munsi wa Mungu ko igisirikare ca East Africa kigomba kumvikana vuba anabwango ukuntu cojana abasirikare muri Kongo gutabara. Akaba rero ibi byamenyeshejwe na Perezida Uhuru Kenyatta. Ariko nabo bizere ko na cyane mu nama ya mbere, nkuko twabivuze, inama ya mbere yabereye Goma, igisirikare cy'u Rwanda nticayitavye, ni rero ntawe uzi ko igisirikare cy'u Rwanda kizoyitaba, cyane kandi ko igisirikare cy'u Rwanda naco ki mu basirikare nyine bagize abasirikare b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, nako b'umuryango w'ubumwe bwa East Africa. Ntawe bizere ko abasirikare b'ibindi bihugu bisigaye bya East Africa ko bashobora kujana n'abasirikare igihe igihugu cy'u Rwanda kitazoba citabiriye bino bikorwa ngo kijemo naco kirungike abasirikare baco, na cyane ko igihugu cy'u Rwanda arico kiriko kiragirizwa ko arico kiriko kirateza intambara mu gihugu ca Kongo. Naho rero duciye turangiriza amakuru, ariko rero twibutse ko Perezida Tshisekedi ivyo ariko aravuga byo kumvikana n'igihugu cy'u Rwanda ko ariko arahuza cyane gose n'abandi banyepolitiki ba Kongo. Bamwe bavuga ko ahubwo ngo Kongo yari kwiye gutera u Rwanda ngo kugira ngo yihore kuba u Rwanda ruriko ruratera mu gihugu ca Kongo, ndetse n'abajenerali bamwe bariko batanguye gusaba ko Tshisekedi bareka ngo bagatera mu Rwanda. Ariko rero ntawe ubizi ko niba bananiwe no gukingira ubutaka bwabo ko nubwo batera mu Rwanda hogira ico bashikako. Mwakoze abadukurikiranye muri aya makuru, tubibutsa kugira sabone canke subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza, ndetse no kugira like na comment, ndetse no gusharinga n'amakuru mwesangiza abandi. Mwakoze rero mugire aho mubaho, Imana ishikare kubazigama, mugire ibihe byiza mu banyu no mu banya, mu byanyu no mu banyu baratunga. Mwakoze.